Ku nshuro ya mbere umugwi KOMEZAKARANGA wo muri zone Kamenge niwo watahukanye ikibanza ca mbere mu ihiganwa ry'umurisho w'ingoma ku rwego rw'igisagara ca Bujumbura, akaba ari nawe uzoserukira mairie ya Bujumbura mu ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu rizobera mu ntara ya Gitega. Arimasi Cyubahiro, umwe mu batimbo b'umugwi wabaye wa mbere, yashimye uko ihiganwa ryagenze, aho yagize ati: n'amakungu aheruka gusiga ikibanza gikomeye muri rya shirahamwe rya UNESCO baheruka gusiga ikibanza gikomeye. Rero ariko ndavuga tuti uko biri kose urwaruka rwose mu Burundi kuko twaza tukitabira kuko twe no munsi tuko turagenda turabiye nko kuri James imyaka 20 n'irenga rero tagira abantu batatu bane bari nyuma yanje kugira ngo bazosigarane iki gikorwa tuzava dusanga twebwe no mu kwisi niho twagiye twarakoreye ubusa atatu twashaka. Naho biruko Bizimana Thierry batazira amasuriye wo mu mugwi akayazwa abaye wa kabiri aranegura uko ihiganwa ryatunganijwe. Byukuri buriya bwose hari ikintu kibuze kinini donc mu competition y'ingoma, donc cyane cyane ndavuga kuri jury baba bakwiye kuzana abantu bashoboye kuvuza ingoma. None ni gute wewe ushobora kuja muri jury gukota competition y'ingoma utashoboye kuvuza ingoma? Ibyo bisiguritse gute? Ico ni ikintu kitabaho kabisa, se novuga ko kubwanje ntibishemeye kabisa. Iryo higanwa rikaba ryatunganijwe n'igisagara ca Bujumbura mu gihe dusanzwe turi mu ndwi yahariwe ingoma z'u Burundi.